bajya abantu bose muzokumva ngaho oye ngo bariko baragira ngo badandaza ngo mukora ama business manini n'abategezi n'ibiki byose hajya babisiza amavuta y'ikibonobono kugira ngo azana abakiriya azana iki ngo yirukana abarozi ukazobona n'umuntu yagiteye ku mbuga afise ibivanye n'imyemerere yiwe ntikibonana na gatoya n'ivyo bintu hari n'abafata ngo imbuto ngo akazicomeka harya ntikibonana na gatoya bavuga ko kitabonana n'ibintu ngo vy'amashetani ngo n'inyatsi bya bintu byose muzokumva ngo umuntu ngo bamwivye ngo baca babigarukana ngo ikintu ci ajyane abari miziki bonobono ivyo ikibonobono hari isabune nuko ntayigendana ico kibonobono hariho abantu nk'unganyene mu Burundi reka najyari ngaho hajya umiza akabuto kamwe canke tubiri uri nk'umudamu ni kuvuga na amezi 10 udasamye igikinju kijya gicupa hari umunyamerika kazi yaje bo baranayagendana ko barayisiga nababwiye impamvu kijya gikinju cuzuye yambwiye ati nk'ico ngaho ufise $200 nyuma yo kubashimira nagira mbaza utubazo bagenzi bacu babajije turadusangiye n'utwinkora mutima ariko kandi murambabarira je kibonobono ntaco nzi oya ndavyatuye ko ataco nzi kandi hani yabuzo tuvukana ngaha atacazi sinzi ko mava ngenda kuraba kuri kijya kintu nzi ko muza mugifise mutwereke ndagomba kubona ikibonobono osanga tubana naco ntakizi ico ni cyambere nagomba example y'ikibonobono so ni imbuto ashikere kubona igiti ikibazo gitumye ndonga imbuto icya kabiri none mugize ubushakashatsi cyayi muvuganye n'abandi babitanga imbere mu gukora kino gikorwa yego mwavuze ko kibana n'ibiterwa byose nta exception ihari vy'ukuri mu biterwa byose bibaho nta kiragira intambamye na kimwe mu biterwa byose bibaho ikindi kibazo ndumva yuko umenga umuguzi wa mbere azoba ari mwebwe none ni mwebwe nyene umengo muzoca muhingura aya mavuta nurugezo uruhe nyene kurima ni yatera imbere azogera igihe nawe nyene agira ubushobozi n'ububasha wo kwihingura amavuta ubwiwe atarinze kubazanira mwebwe kandi nibaza ko ico kintu mwogerageza mukatubwira na muto tubwira exactement le prix mugabo mugerageze muduhe agacapo gatonya kuko prix yingene muzotugora ikibonobono tuzanye ikiro ishema ry'umuyinga ndamaze kuryumva hanyuma ndafite n'ikibazo washaka ngaho nyene eske hamwe mwoho umuntu imbuto agarasanga muri ko mugura make abanyamuyinga bariko bagura menshi garaja gushorera imuyinga nimwoja kumushwanira mugabo nibaza ko azoba yabagurutse tumushorera twe dushaka umuntu ko atera imbere tugufatira iki hanyuma we uje nta jewe nta wewe uri mu actionnaire turasangiye sije nzogura sinzokugurira wewe kandi dusangiye erega ujya mutahe bya 600 sayo kugira uronke imbuto numutahe kugira ngo umuntu aronke ikibonobono cyo gutera abo muri nyiri ikibonobono tegeza kuba afite ujya mutahe mu microfinance ategeza kuba ari umunywanyi voilà umunywanyi nawe agura umutahe w'ibihumbi 600 abanyafrika mwarasamaye ni munyarutse mwihutire gose kurima kino giterwa abasanzwe bakora imiti babahishije kuko twebwe ukuntu ikibonobono kizimvye tubiravye ku isoko mpuzamakungu naje we gushika ubu sindabibona neza impamvu cyo bakizimvye gushika kuri urwo rugero rero nko mu Bufaransa canke muri Europe aho bakirima gifatwa gikoreshwa muri ornema ni kuvuga giterwa nk'amashugwe bakagitera ku mbuga kubera ko gifise ibibabi binini birazana igitutu nk'ico cazaniye Yona bikazana kandi akayaga ni kimwe mu biterwa isi muri protection de l'environnement muri yo nama navuze ni aje nivyo nakurikiranye kuri internet naravye ingene yakurikiranye ndakurikirana n'ama video kumva jewe nivyo ndimwo ntegezwa kubirondera bafashe ikibonobono
nk'ikintu gishobora kwifashishwa kuvura isi kubera ko navuze ajya amababi yacu ahaguye ukwegeye mu biterwa noneho ahantu hose uzobona ikibonobona aho kiri ni fumbire nk'abo bagitera nk'abo bagatabazi baba bakeneye yuko ajya amababi akoroka baje bakwega kajya kavu basanzaze mu ntuze mu biterwa baba barimye ko navuze ko gikozwe mu ifumbire rero kubera uko ibintu byo gutakaza akanovera k'isi barabonye ko ikibonobono gishobora gufasha ikindi kintu kiragwisha imvura nk'ahantu haba hari mu mamiriye desertique kubera kigira ibibabi binini kandi nk'iki twebwe turima kirakura cyane kaduga hariya rero kubera kigira ibibabi binini kica kizana umuyaga rero nta ngorane gifise nka twebwe rero kubera ko tukironderamo kashi twebwe dukeneye yuko umurundi wese namwebwe muba mu muji hajya mwatera ishugwe ko mwoteraho ikibonobono kubera kizofasha muri ivyo byose ndiko ndadondagura kizozana akayaga kibahe agatutu ikindi kintu naco ikiryoshe nuko uko kizokwama muzohora mugenda mwamura mwongera mushora kubera kirafise isoko vy'ukuri narigeze koresha ikimenyesha makuru citwa yagateki nabonye umuntu ari muri Amerika yavuze yuko we imbuto zitandatu yaziguza amadolari 16 bo iyo message iriho hari n'undi muntu yayibonye cara yindungikira rero ikibonobono nyakuba Pastori iyo ni danje ikomeye cyane ikibonobono kirimo uburozi citwa RICIN mu gifaransa kirimwo ico bita RICIN n'uburozi bubi ariko kandi ukongera ukaba umuti banye abantu bose bahora mumva ngo batanga imiti y'ishano amanda babwire ko hajya babaha amababi y'ikibonobono bijya bintu byose muzokumva ajya amavuta ari utuvuta usanga tungana gutya ukagurwa 20,000 bajya abantu bose muzokumva ngaho oye ngo bariko baragira ngo badandaza ngo mukora ama business manini n'abategezi n'ibiki byose hajya babisiza amavuta y'ikibonobono kugira ngo azana abakiriya azana iki ngo yirukana abarozi ukazobona n'umuntu yagiteye ku mbuga afise imivanye n'imyemerere yiwe ntikibonana na gatoya n'ivyo bintu hari n'abafata ngo imbuto ngo bakazicomeka harya ntikibonana na gatoya bavuga ko kitabonana n'ibintu ngo vy'amashetani ngo n'inyatsi bintu byose muzokumva harya ni iyo RICIN ni castor bijya bintu byose muzokumva ngo umuntu ngo bamwivye ngo baca babigarukana ngo ikintu ci ajya ni abari miziki ikibonobono ivyo ikibonobono hari isabune niko ntayigendana zidandazwa ngaho aho mu bugenzi hehe hose sabune ikorwa mu kibonobono zivi Tanzania no muri Kenya ingana gutya 8,000 irazimvye cyane aya mavuta yose yabivyo by'ibiki ikibonobono castor oil hanyuma rero uko nyene azimvye umva ko akoreshwa n'ivyo nari navyihojeje nce ndabivuga naho ndabiciye ku masonga ariko ico kibonobono hariho abantu nkunganyene mu Burundi reka najyari ngaho hajya umiza akabuto kamwe canke tubiri uri nk'umudamu ni kuvuga na amezi 10 udasamye amezi 10 aheza na yandi 10 ubimiza kandi gutyo mugabo kandi ukagahekenya ukakamira umenye yuko nta kintu na kimwe c'ubucafu kiza gusigara mu nda akabuto kamwe ako ugahekenya tubiri dutatu tunu bupfuye ugombe uje isumu ingana gute bijya bavango by'ishano ugira ikibonobono nta kintu na kimwe navyani no ahora mva mu cibitoki n'ahandi ngo barazirika byose birarandagurika bikava ho hari nk'ibintu vyaciye muri byo vy'amareba ho ntibisigara yuko kuko ntibibonana ivyo nivyo bintu vya mbere bivugwa ku isi bitabonana n'ibintu vy'amashetani kujya bavuga amavuta ya elayo bakubwira yuko amavuta y'ikibonobono yoyo yigwije ko nk'inshuro ngira 10 ko yakorewe n'ivyo ku buryo niwaganira n'inshuti yawe iri muri diaspora
uzomubaze azokubwira ko ayo mavuta asanzwe ayisiga. Rero ni danje mu gihe ubiriye, ni danje mu gihe ibiriye. Niyo fumbire yavyo ibisigarira vyayo ugiye kuyikoresha mu gihe utayigiriye turetse utayitunganije neza, nta kantu na kamwe naho izoba ifuku iba mu ivu izosigarayo. Ni kuvuga tuya tuntu twose akantu kose k'akanyabuzima kaca gapfa mu gihe wayikoresheje directement utabanje. Hariho uburyo natwe ntitwabishikako tuzobikora. Hanyuma hariho ikibazo sinzi ko ari Pastori nyene yakibaje, ni Pastori nyene cyo kuvuga ngo none isoko nitwebwe. Nivyo twipfuza yuko isoko yoba kibonobono oyo. Kibonobono oyo ikitwa mega company, ikitwa company nini ijejwe gukorekta umwimbu wose. Ku bwacu twashatse yuko twohingura kugira ngo dushore ibihinguwe. No tanga nk'akarorero, hariho umuzungu ngaha nyene mu Burundi ariko ararima muringa muri ntuzeye hariya Ikinyinya. Ikinyinya ni muri inde ni muri Ruyigi. Uyo mugabo asanzwe afise umudamu w'umurundi kazi nkawe, kubera ko ayo mavuta y'ikibonobono yarasanzwe abigura yavyegeranya hariya, mugabo we gushika ubu yaraguma afise ico kibazo ca quantité, ni kuvuga bamuzanira bike. Naguma ndabereke wewe nk'ubu ni umwe mu bo ngombe ndabibabwira dutegezwa kuganira kugira ngo ana wewe ahingura ajya bayita Jamaican Black Castor Oil, akakirabura kari ngaha. Niyo mavuta ya mbere azimvye yo abari naturere bayakora mu nkono mu Kirundi, naje ajya ndazi kuyakora, ni nayo nakoze. Ajya rero bakubwira ageze nko muri Amerika igikinju kijya gicupa, hari umunyamerika kazi yaje bo baranayagenda nako barayisiga, nababwiye impamvu. Kijya gikinju cuzuye yambwiye ati nk'ico ngaho ufise $200. Mparo $200 nkaca ndabana ibintu natoye hajya mu kaburi, nkaca ndabihura mu isekuro, nkabikoresha ibiratorato inyuma y'inzu yuyu tumutera imyotsi, ukacumbwira ko noca ndonka $200. Byarantanguye cyane. Rero nk'aba diaspora bo baravyumva kwera baza bavuga ati turavye ingena ayo mahevuta tuyagura azimvye. Ukazona akoze nko mu gasakoshi kiwe ari nk'umudamu akaje yakwereka ngo wabonye nkaka bakanakaguze ngo $100 ngo 15. Aho ushize mu marundi ukazamvura saze waraba ni mililitro zitarenga 60. Mugabo wamubaza uyisiga kubera iki, ukabona aratwenze ngo umushatsi ngo kugira ngo umushatsi ukure, agaherera gutwenga ntagire ica kubari. Rero nk'uyu we urabona arahingura uku bayahinguye ibibaje babigira bakaje babishora hanze. Rero natwebwe twakwifuza yuko twoshora produit fini, kuko iyo dushoye ibi baca baduha make, bobo hariya bakaca bahingura bakaca batuzanako tudandaza tugize. Mugabo nibaza yuko iyo ntambuko turashobora kutazoyishikako uyu mwaka, kuko twebwe gushika mu kwa kane tuzimbura, turashobora kutazowushikako uyu mwaka. Mugabo twakwifuza ko ariyo twoshikako murantabura ngaha. Aha rero uretse gusa ko urazi iyo amakampani nkaya tuca tugerageza kurondera ama certificat, twariko natwe turanayirondera certificat. Gushika ubu umuntu wese afise ubushobozi aremerewe guhingura ikibonobono, kuko si twebwe turi bashasha. Ndababwiza ukuri naciye nsanga hari umukomiseri yitwa Jonathan, je narabonye mu Kamenge hariya kuri 13. Ico gihe nako ndagira ndondera nasanze ayagurisha mugabo agacupa kanga nuko ni 10,000. Umuva nk'uwo arabikora. Hama kandi nasanze uyu muntu uze ari umuntu ari mu Bubirigi umukonsulta muri FIDA, yaciye ndondera ambwira yuko bobo bayagura. Rero kubijanye no guhingura umuntu wese aremerewe. Ni éternel, c'est pas éternel kubera kirasaza. Urimye ama hybride z'ya mbuto zijya zishiye mu mashini ntizirenza imyaka 2 kiba gishaje. Ariko urimye ico kindi twavuze yuko gishobora gushikana imyaka 8
bivana na variete. Okay. Ikindi kibazo ca Pastori nibagiye ni ikihe? Ikiro kimwe gitera hangana iki? Ico rero naco nta biharuro biri specific nja kuguha kubera. Twebwe imbuto yiwacu. Ikiro ugaragaje gupima ku munzane irimwo intete 2,200. Rero ugiye kuraba bivana kandi na ekartema wagize ku metero imwe twe dufatira nko ku hegitari ushobora gusanga agiyemo nk'amapike 5,000 mugabo nombre de pique ibiti 5,000 mugabo urumva uvyiharurira ufatiye ko twebwe iyo mbuto yiwacu ni binini ikiro kirimwo 2600 graines 2600 graines rero urashobora kucu uvuga ati je nimba nzotera ku metero 2 mu kanogo kamwe ushirayo utubuto 2 ariko inyuma y'indwi 2 bimaze gukura ucuraba akaduganye amagara make ukacukarandura ukacusigaza icyajya gafise magara meza akaba ariko uzoca ukurikirana. Ikiro rero nk'ubutwe bwe ku hegitari uteye kuri metre ni biro 8 uteye kuri 2 metre ni biro 4 aho rero mwoca muraba. Okay, ikindi kuri biro n'ubu twebwiye ne equipe yaje ngaha hariya ugiyeyo barakwakira hariho abatondaho bajejwe kwakira no gusigurira abantu mbere singayi Bujumbura gusa turafise biro imuyinga turafise biro mu Cankuzo turafise biro mu Kirundo nabonye n'abantu b'Ingozi vuba cyane bariko barasatira ni Makamba kugira bose tubugururira amabiro dutegezwa gushira amabiro yacu mu gihugu cose makomine yose mu ntara mu makomine yose mu ntara zose twifuza yuko ikibonobono corimwa kugeza yaho naha ku rusengero aho hateye umutarabanyi habe hari ikibonobono niko tuvyifuza. Murakoze.